Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemiriwe shitanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange bunyoni umugenza hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende idakwema kubashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza na rimwe n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natohoje mu buryo bwimbitse amakuru mba nigereye ku rubuga rw'intambara ngo ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho migira nkavuga ngo reka nyabumvishe namwe mumashe kumva byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe n'amakuru meza cyane amakuru utasanga handi amakuru utasanga kwimbonesha kure iyo ariyo yose reka ndakengurukire wowe utwumviriza uherereye hano mu gihugu cyacu Burundi makomine atandukanye igihugu ciwacu i Burundi nawe kandi utwumviriza uherereye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara nawe ndagukengurukiye cyane ari naho kandi udahwema kutwumva kandi urabizi neza ko Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tuhakenera amakuru menshi cyane tubavuga ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara nawe urabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC aho ari intambara ikomeye cyane intambara yanze guhagarikwa amahanga yose yarahuruye imiryango mpuzamakungu yarahuruye ibihugu mpuzamakungu byose byarahuruye ariko intambara yanze guhagarara n'ivyicaniro biriko birabera iwacu Burundi byarakomeye cyane rero niyo mpamvu nanje mvuga ngo reka bimari nkubwiriza biriko birahavugwa nkubwiriza biri kuvugwa mu mvo z'ubutegetsi muri bya politiki muri gihugu cy'u Rwanda nkubwiriza biri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino ku isi mu bihugu bitandukanye ndetse yakubira no mu bihugu vyo makungu ya kure na cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukiye kandi wowe uhejeje gufyonda sabone wamanutse hasi ukajambuka umutuku kandi sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo aho uri hose ndagukengurukiye cyane ariko kandi ndasabe nawe utaraheza gufyonda sabone ko gufyonda sabone ari ukumanuka hasi ukajambuka umutuku kandi sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone ugakomeza hasi nawe akazogira nawe ukagafyonda ko maze ukanyaruka mu tekerezo ukadusangiza kwibuka kandi kudusangiza n'inkuru zawe ko nazo zirakenewe ngaguko rero nyine ubyo tubabwiriza biri kuvugwa mu bihugu bitandukanye hano iwacu i Burundi hari inkuru idushikiye aka kanya mu nyigo nkuru ndibuze kwiga naho iri kuvuga ko Bujumbura umenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana yarengutse kuri uyu wa kane muri senare y'igihugu ya komine Mukaza ino senare yamuhaye irindi sango mu kwezi kwa Mukakaro kubera ko ubundi basangije urubanza atarengutse ubundi mushasha yitwaye muri iyo dosiye ni Alfred Innocent Musemeru yahoze arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu Kenny Claude Nduwimana umwagiriza ko yamutwaye ivyuma bikarugwa mu miliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi Nduwimana yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gutyoza abategetsi no gutanga amakuru y'ibinyoma uwo rero akaba yarungutse uyu munsi n'ibyicane ndaza kugenda nkubwiriza kuvuga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho turababwiriza yuko nyene neva ariko arahashaka amaboko inyuma yuko ari amakuru adushikiye ari kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda cyaba kiteguye kurasa mu Burundi n'inyuma yuko u Burundi butangaje ko bugomba gusoja intambara mu Rwanda neva utarya indimi ukome udahema mu kwikoza mawe butegetsi bw'u Rwanda bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame neva akaba ari gushaka kwishyira hamwe na perezida wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nawe yageze kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame utajya urya indimi aho amushinja ngo gufata umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ibintu perezida w'u Rwanda agenda ahakana akavuga ko atazigera afasha inyeshyamba zitwaje ibigwanisho za M23 ahubwo akavuga ko M23 ari abene gihugu barwanira ubusugire bw'igihugu cyabo ndetse agahera ko agira perezida Tshisekedi Chilombo wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bintu byose bitakemukira mu ntambara ahubwo ko ibintu bikemukira mu nzira y'ibigwanisho ibintu Tshisekedi nawe akomeza guhakana avuga ko atazigera ajya mu biganiro na M23 nge gukora ibiriko birabera
umutekano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo biriko biravugwa yuko nyene neva ari kwiyunga ku mutwe wa FDLR wasize ukoze amarorerwa, wasize ukoze genocide ihonyabwoko yabaye mu mwaka w'1994 aho yahitanye abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero neva ashaka kwiyungana FDLR kugira ngo bazagabanye umutekano w'u Rwanda. Nivyo ndibuze kugenda mbabwiriza ndanakubwira ibiri kuvugwa mu makungu ya kure, aho ndagaruka mu ntambara iri muri Ukraine, aho ndakubwiriza ibiriko biravugwa hagati y'Uburusiya na Ukraine. Urabizi neza ko Perezida Vladimir Putin akomeje guhungabanya umutekano w'igihugu cya Ukraine kiyobowe na Perezida Vladimir Zelensky. Ndaza kubigarukaho nyene ku idonido y'amakuru naguteguriye. Ndanyarukira no mu gihugu cya Israel ndetse na Irani, no nkubwirize ibiriko birahavugwa nyuma yuko Irani igavye igitero muri Israel. Ivyakurikiyeho namwe hari byo mwumvise, ariko uyu munsi ari amakuru masha adushikiye ari kuvuga ko haba badukanye undi muvuno mushasha w'intambara. Ivyo byose ndaza kubigarukaho nyene mu idonido y'amakuru naguteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo cyangwa se ni mugoroba, bibanye naho twumviriza uherereye, ariko nacato mudafata iminota itarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi amatwi yawe ategeze yumva. Idonido y'amakuru ni mukanya gatoya cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhabikaze. Ukaze mu idonido y'amakuru hamwe nanjye Bunyoni umugenzi. N'amakuru atosoye, amakuru atomoye, amakuru mba nayatohoje mu buryo bwimbitse mwavuga ngo reka nyagushikirize. Reka mbanze ndakengurukire wowe udahwema gufyanda sabone kandi ukomeza kudukurikira uko bimeze. Idonido y'amakuru ndikongeye ndakubwiriza uko Bujumbura umenyesha amakuru Kenny Claude Nduwimana yarengutse kuri uyu wa kane muri senare y'igihugu ya komine Mukaza. Iyo na senare yamuhaye irindi sango mu kwezi kwa Mukakaro kubera ko uwundi basangije urubanza atarengutse. Uwundi mushasha yatwaye muri no dosiye ni Alfred Nosa muremure yahoze arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu. Kenny Claude Nduwimana amwagiriza ko yamutwaye ivyuma biharurwa mu miliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi. Nduwimana yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, gutyoza abategetsi no gutanga amakuru y'ibinyoma. Ivyo rero biriko birabera ino iwacu i Burundi. Murumva ko intambara ari zosani iwacu i Burundi birakomeye cyane rero, ndetse biri kuvugwa yuko ibintu bidasanzwe biriko biraba hano iwacu i Burundi. Ni mu gihe kandi tunyarukiye no muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, no nkubwiriza ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara, aho ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho mu 2023 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Inyuma yo ko hari amakuru adushikiye, amakuru akomeye cyane atugeze avuga ko igihugu cy'u Rwanda cyaba gishoje intambara mu Burundi. Biri kuvugwa yuko neva ahise anyarukira Kinshasa kureba mugenzi we Chilombo Tshisekedi n'ubundi yari afitanye gahunda ikomeye cyane yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kugira ngo noneho nabo batere bihorere. Imboni zacu zitubwiriza ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, ndetse n'izitubwiriza ibiri kuvugwa hano iwacu i Burundi. Bari kutubwira yuko nyene aka kanya bishoboka ko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro neva atari mu gihugu. Nyuma yo kandi hateranye inama igitaraganya, ndetse akaba ari kuvuga ko ngo yoba nawe yagiye kwifatanya na FDLR maze babashe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bwa nguko rero ibiriko birabera iniwacu mu gihugu n'akarerero hano iwacu i Burundi. Nubwo bimeze gutyo ariko nyene biri kugenda gutyo, neva ari kwitwara gutyo, hari
hari abantu bakomeye cyane hano iwacu i Burundi nabo bari kubasha kwihakana Neva bakavuga ko ivyo arimo ari amafuti. Ivyo ngivyo biri kuba mu gihe Neva kandi igihugu ciwe cugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane, aho bafise ibibazo vyo kubura vy'ibitoro n'ibindi bibazo by'ubukene, aho abanyagihugu bariko baratakamba cyane ndetse basaba ubufasha mu ntara nyinshi zigiye zitandukanye hano iwacu i Burundi. Ivyo ngivyo biriko biraba Neva wibereye mu butembere, ariko ari kugenda yikorera ibintu vya politike nawe ngo ari gufasha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhashya umutwe twaje ibigwanisho wa M23 mu gihe abe nabo bariko barahashirira kandi igihugu cye kiri mu kangaratete. Ni byinshi cyane rero biriko biragenda bibera hano iwacu i Burundi, kumva ko igihugu cy'u Burundi gikeneye gufatwa. N'abaherereye muri za Kenya n'ahandi naho biri kuvuga ko ngo impunzi zitanu harimwo Murundi umwe zaragandaguwe, zose zarashwe n'igipolisi mu bice bitandukanye. Ni Abanyasudani bane n'Umurundi umwe, igipolisi gisigura ko cishe abahungabanya umutekano. Ngayo nguko ari biriko birabera iwacu i Burundi, no ku Barundi bari hirya hino nabo murumva ko bagiramiwe, ndetse n'akarorero gusa. Ibibazo byinshi biri hano i Burundi biri no kuvuga ko ngo Burundi abanyagihugu bo mu Gatumba bazinumurwa neza cange ku ngufu. Byatangajwe n'umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, avuga ko abo banyagihugu bahangamiwe n'imyuzurira bategerezwa kwimurwa vuba bwango. Kubwiwe leta nishobora kuguma yihanganira ko abantu batakaza ubuzima bwabo. Biriko birabacane birakomeye cyane hano i Burundi, ndetse amakuru akomeye cyane ari kuvuga yuko Neva yo ari gusabwa ku ngufu kugira ngo afungure umenyesha amakuru Floriane Irangabiye wafungiwe hano iwacu i Burundi. Ni nyuma yuko naho yarafungiye nze agafata umunyamakuru bita Sandra Muhoza nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi. Floriane Irangabiwe yewe yajyanywe mu munyororo ku myaka 10 kuva muri Nzeri 2023. Bikaba biri kuvugwa yuko nyene Uburundi buri mu kiba c'ijana na 14 mu bihugu 180 mu rutonde rw'ubwigenge kumenyesha amakuru rwakozwe na RCF mu 2023. Neva akaba ari kubwirwa kugira ngo mu maguru mashasha afungure umumenyesha amakuru Floriane Irangabiye canke ibibazo bimubeho. Biri kuvuga ko nyene mu gihe yoba adafunguye Floriane Irangabiye umumenyesha amakuru w'u Burundi ariko wigenga, biri kuvuga ko nawe nyene yogabwaho ibitero n'abandi bantu batazi iyo bari kuva cange bari guturuka. Birakomeye cyane rero inaha iwacu i Burundi, murumva ko ari akarorero gusa. Inaha iwacu i Burundi ni ibibazo bikomeye cyane, niyo mvu nawe ndakomeza nkubwira ngo nahandi wazigera wumva amakuru atohoje, amakuru atusa, amakuru ameze neza uretse kuri Burundi News TV. Komeza ufyonde sabone, komeza manokasi kwijambo ry'umutkuri yanditseho sabone, ufyonde ko ukomeze udusangize n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5. Reka mbe ndasubikiye ahangaha idonido y'amakuru yacu, naho butaha kuri mikoro nje mwariko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.